Bantu boy ni ya kwangu ile. Leo Fizo akikuja na kwambia mimi leo sina kitu ila nataka makaa ili niweze siku iweze kwenda vizuri. Unaweza kumpatia makaa hata kwa bure? Anaweza kumpatia na mashaka juu ni dila. Wono bankunda goza za kwiso. Cyo kibazo kiragoye kwishura. Oya uzangiye kweli. Ntivyako uwo muhanura ikisatu binone. Je no muhanura yuko nawe kweli. Yoreka kwiyemera cyane ko kwiyemera cyane naco bimaze. Yes peoples ndabaramukije ndabaye mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye n'umwe wese aherereye nkuko bisanzwe nkuko twama twagendeye abantu umunsi bitandukanye n'ibindi byindi minsi uno munsi twagendeye muri quartier ndani gira tuvugisha abantu bane no munsi tuhuye n'umusore umwe mu bakunzi b'umuziki ndundi ndakuramukije bro. Ego bro urameze neza? Ameze neza cyane. Mu mazina yawe usanzwe witwa gute? Jewe nitwa Cedric yako keshi banzi Jux. Jux kubera iki Jux kubera gutitwe Fizo cyangwa Loli? Jux ni umuntu nkunda cyane imiziki yiwe nkaba ndayikunda cyane rwose. Mu Burundi nawe ukundana? Ni umuzi ni Fariaz. Ukunda Fariaz? Niyo ndirimbo y'ukunda? Buri munsi kabisa irandura ndayumvise cyane. Buri munsi urayikunda cyane? N'ubusize muri kiravuga. Nk'ubu huye na Fariaz nikinehe kintu wo mugira wewe? Fariaz nomubwira vraiment kashoboye umuziki w'Uburundi arashobora nka twebwe abajene muri kige turimo umuziki areka arasohora kabisa uraduha agaciro kuko harimo n'amajambo atahuritse cyane. Ni kuba agiye kugira mariage n'ujya mugore we wowe wavyakiriye gute cyangwa ubona n'igihe kiza ariko arakora muri ivyo bintu? Mu gihe Fizo twari tumumenyereye abana n'abagore bagendame ubu turabona kashoboye kabisa mariage yewe je ndayakira neza kandi ndabishimira kuko yafashe icemezo nk'umuntu w'umugabo. Muri make kera uremeza neza ko Fizo yabayeho nk'indaya mu bisanzwe? Oya ntabwo yarabayeho nk'indaya ariko yarakunda abakobwa cyane yagendana na benshi sivyo none? Biragoye buriya biragoye kuko umuntu mutaba muri hafi misi yose biragoye kuba ushobora kufaramiza ukuntu yoba ari hafi ayama agendera muri ivyo bintu. Ariko buremeza neza ko Fizo yahindutse atazosubira kugendera muri zangeso z'abagore benshi cyane aguma bahindagura. Oya ubu afite icyemezo yaramaze gufata umwanzuro buriya. Ndagushimire bro. Go bro. Yes. Vipi bro? Safi mzee. Inakuaje? Saka salama kabisa. Unapendeza afu na kinga kali bro. Wapi? Hamna kitu hapo. Unatambulika aje kwa majina gani? Jina langu Patrick Asman. Unaelewa muziki wa Burundi wewe? Mimi? Muziki na uelewa. Hapa Burundi wewe ni shabiki wa nani? Mimi ni shabiki wa Geno Fizo. Geno Fizo? Fizo. Kwa nini unampenda? Nampenda, najua imba sana. Hivi Fariaz anatarajia kufanya harusi tarehe 25 za huyu mwezi. Unajisikia aje wewe kama fanzi wake? Najisikia sana furaha. Utafika? Niko na uso ndafika. Concert za Fariaz unafikaka? Lazima nifike kwa jani. Bantu boy ni ya kwangu ile. Ukikutanana na Fizo leo unaanza kumwambia kitu gani? Sijui labda. Nyimbo yake ya kwanza unaipenda ni ya wapi? Nyimbo yako ya kwanza? Napenda sana Konzi sana. Konzi? Fariaz nyuma alikuwa mtu anatambulika kwa watu wa kutembea na wake wengi sana au anachenchi wanawake. Leo unaanza kumsema amebadilika au bado ni yule yule? Amebadilika sana. Siko na mke wake. Ila unakubalisha kama siku za nyuma alikuwa mwingine mtu kabisa. Naona hivyo. Ukikuwa na mke lazima uko unabadilisha wanawake. Kwa ujumla. Leo Fizo unaanza kumuita nani? Siku za nyuma ulikuwa unamuita nani? Naweza muita baba fulani. Kwa zamani mtu lazima amuite Fizo. Wewe kama fans wa Fariaz, unaweza kukubalisha kama Fizo ana watoto wengi sana kibao. Kuna watoto si kawaida. Akiuna kubaliana nacho. Fizo labda sijui. Unajua kama wangapi wewe? Mimi najua kama bawili hivyo. Bawili. Bro nikushukuru sana. Sawa. Asante. Ni sawa? Sawa. Urameze neza? Ameze neza. Vuga subscribe. Vuga subscribe cyane. Urakoze cyane.
Habari gani sister? Habari nzuri. Uko vizuri? Ndiyo, nashukuru Mwenyezi Mungu. Unatambulika kwa jina gani? Mimi Fofo Florence yote. Fofo, hapa Burundi unampenda msanii gani? Mimi napenda msanii Fizo. Unampenda sana? Ndiyo. Akikwambia uko unaweza kukubaliana naye? Siwezi kakatala kaka. Asante sana. Urameze neza? Ego. Turabona urusanzwe uri ku kazi kawe k'uyu munsi. Ubona uno munsi hasa neza? Mu bisanzwe kwera uko biri kose umuntu ntiyo kwidoga. Ariko twe turakunda cyane gufasha abantu bose impano zose n'ubuzi bwanyu. Uno munsi duhagaze mu gufasha abaririmbyi bo mu Burundi. Mbega nka wewe ukunda uwahe muririmbyi wo mu Burundi wo bukunda? Muririmbyi wo mu Burundi. Uwo noba nkunda kurusha abandi. Uwo ukunda kurusha abandi. Uwo noba nkunda goza za kwisoga. Ico kibazo kiragoye kwishura. Vuga ari wewe wese ubona ko ukunda kurusha abandi. Ico kibazo je kirangoye kwishura. None ukunda nde cyane cyangwa ukunda bose? Ndabakunda bose. Ubu musaniyo Haje Lolilo na Fizo na Sadbi bose bakagusaba lift n'uwahe wofasha cyane bwa mbere? Mu bisanzwe uwo ari we wese yotangura kuyisaba niwe nohera ko kuyiha. Bisugura ko n'ubu Fizo yoza ubunyaka gusaba lift woyimu? Yego, n'undi uwo ari we wese atarujya noyimu kuko ndabakunda cyane. Ya ndagushimire cyane rwose. Yego, namwe murakoze. Sawa. Ni sawa none? Ni sawa. Urabona uriko wikorera utwawe? Yego. Ariko urabona umunsi amahera ariko arinjira neza? Gute nawo buri umwe mu bantu bakunda umuziki wo mu Burundi cyangwa abasani bo mu Burundi? Oya. Urabanka bose none? Oya. None nk'ubu Sadbi wowe umwanga? Oya. Fizo uramwanga? Uramukunda? Yego. Ukunda Fizo? Sadbi nawe uramwanga? Bose ndabakunda. Vuga subscribe basi. Subscribe. Vuga cyane nta nakimwe nuko nyene vuga cyane subscribe. Subscribe. Vuga cyane subscribe. Nabyo ndiwa. Ni sawa? Yego. Uitwa gute? Don Dive. Don Dive. Vuga subscribe. Subscribe. Vuga cyane subscribe. Subscribe. Vuga uriga? Wiga mu wakanga? Mu gatatu. Vuga conjugal verbe être au présent. Conjugaison de être au présent. Wahejeje kuyikonjiga? Urakoze. Awa? Mwitwa bande? Ndashimiye Janine. Janine ubanganye ne Mukamenge? Mbanganye mu Kamenge. Jani wowe ukunda abaririmvyi byo mu Burundi? Ndabakunda gose. Ukunda nde cyane? Kubera ntabanda baza amazina ndabomba bari kubaririmba. Basi akaririmbo wowe ukunda ni kahe kwakuzi ko mu Burundi ariko? Ko mu Burundi? Kitwa gute akukunda? Vuga kari kokose. Umwasa gucira ico Imana ikagucira icanzu. Yego none Janine. Wotubwira subscribe? Tusubirire muri jambo subscribe. Ute nomenye. Ntabyo wamenye? Birakugoye? Basi vuga sabone. Sabone. Urakoze cyane. Nanga itomati. Ndagushorera. Ni wewe udandaza? Ni je ndandaza. Uyagomba gure? Ubu n'umukiriya. None ngumbwira ibeyi. Ni sawa kwanza? Ni sawa. Umeze neza? Ndashima vraiment. Ni ndabona uri kurukorera utwawe ubona no munsi bigenda neza. Raza buke nyene. Ni yahe impanuro uhereza abandi bantu kumbura abasore nkawe baguma bagendagenda mu ibarabara bibananira gukora kandi imyuga ihari kandi ni wahe n'icyahe cyiyumviro woba n'impanuro bakugira bashobore gukora nawe nkuko nawe ukora? Ubwa mbere ni kirazira gukengera akazi kuko kari kose urakakora. Hanyuma ndabahamagarira kurondera uko bokora mu mutima utekanye hanyuma ari jana amajana abiri bakaza barayatora buke bisumba kubw'umusega canke uri kwirigara urindira amahera utazi yaza. Ego muri make ikindi kibazo kubaza urakunda abaririmbyi mu Burundi canke imiziki yo mu Burundi? Mu Burundi? Ego cyane. Nko mu Burundi wabukunda umuririmbyi wahe cyane? Hello big Fizo si cyane. Bo uwa mbere haro Natasha, uwa kabiri Bface. Nibukunda cyane? Sana. Ubu Natasha aje kugushorera aje kugusaba nje ndashaka umpereze nk'intore z'amajana 5 ariko zime ku buntu. Kubera ko umukunda kari umufana we wozimuha ku buntu. Kubera aho mfungira amajana 2 yoca mijana. Yoca gwijana kubera ko umukunda cyane. Ego yonsigira ijana kugira ngo ndamwereke ko namukunda kandi nawe nsigira ijana. None Bface nawe akaza gusaba ifu y'ivyema
akabwira ati je nshaka ya 5 ariko mfise 3 wo muhereza mu kubera umufana oye yonsigira no kuvuga no musigira ijana yo makatresa yo guha kate zumva umucishirijemo ndamucishirizamo kubera ndamwemera ni kuvuga yuko nawe uremeza neza ko hari ico ufasha ba Natasha na ba Bifesi nubwo bafise amafaranga menshi iryo neza cyane urakoze cyane komera nakuaje mzee Safi. Unasalimika? Niko fresh. Tunaona huko kazini ofisi yako hii. Ushauri gani unaweza kupatia vijana wengine ambao hawako wanatumika wanakaa barabarani kwa kutembea zaidi? Lazima washauri naweza wapatia wapige dili kama kawaida, juma mshingo wa maisha ni kazi. Maisha ni kazi au sio? Nyuma ya kazi yako mzee, hapa Burundi unaweza kuona ni shabiki wa msanii fulani. Ni msanii gani? Msanii Fizo. Fizo unampenda sana? Sana. Leo Fizo akikuja na kwambia mimi leo sina kitu ila nataka makaa ili niweze siku iweze kwenda vizuri. Unaweza kumpatia makaa hata kwa bure? Naweza kumpatia na mashaka Juni Dila. Unaweza kumpa na mashaka mengi? Sana sana. Sababu gani unaanza kuona mashaka ya mengi? Juu yeye ni Dila anamu ya kichwa. Asante sana mzee. Tengomeni utakia kulilia Tengomeni. Wai. Asante sana mzee. Sawa. Tuvuge mu Kirundi. Tani? Umeze neza mtamu? Meze neza kweli. Usanzwe witwa gute? Nitwa Elize. Witwa Elize? Elize turabona uri ku kazi kawe. Sanuri karakora ni mubiri wawe. Impanuro abagenzi bawe canke abantu hungu bose nk'abajene baguma bayerera badashaka gukora. Beno abantu bako bakunda akazi kariko kose kweli. Mu gihe ni vyiza. Ego Elize, uwo bukunda umuririmbyi wawe nga mu Burundi? Je ngunda Satubi kweli. Ukunda Satubi? Umunsi Satubi bavuze yambaye ngo rujya rukoti ngo abagendana umuriyoni, wewe byo bavyara kuryoheye cyangwa vyara kubabaje kugenda yiyemera kuki? Oya, ivyangiyoheye kweli. Ntivyakwi uwo muhanura iki Satubi none? Je no muhanura yuko nawe kweli. Yoreka kwiyemera cyane ko kwiyemera cyane ntaco bimaze. Ntaco bimaze? Oya. Elize, Satubi aje kukubaza akagusaba umufashe umugurira ikoti y'ibiraki zibiri kubera umukunda wo bikora? Uyafise wo bikora kubera umukunda? Ndayafise no bikora kweli ndamukunda ko n'umusani nkunda gose mu Burundi. Ya urakoze cyane Elize. Sawa na mwebwe.